Okay. Filime yacu naho twitanguranye n'iripine. Iripine rifise ubuzima nk'ubw'umuntu. Iripine bagitwa Robert. Kuri ivyo rero ndibuze ndakoresha izina Robert, sindibuze ndakoresha ipine. Awe uko mubishaka reka nze ndakoresha ipine kugira muze gushobora kubitahura neza. Ariko rino pine bagitwa Robert. Ipine ryaragiye, ni pine riguma gitwara nyene ryashitse ku icupa rishaka kuribomora ariko biranka. Ryatanguye gukoresha ingufu zaryo, rifise uburyo ryikase rigakoresha ibiguvu. Ryarakoresheje ibiguvu vyinshi ryacu rihita riraturika. Kuri ivyo rero rino pine rifise imbaraga zidahasanzwe, ni pine ryitwara nta muntu arimwo, ni pine ryonyene rigaragara ryaragiye rihagarara kwibarabara. Rica ribona umukobwa mwiza, rica ryumva riramukunze cyane, rica ritangura gukurikira uno mukobwa kugira nyene nimukurikire. Ryakoresheje ingufu ryazo rihagarika imodoka y'iryo mukobwa, rica ritangura kwagiserera kugenda rigendere murabe kubera ryabonye nimukunze cyane. Ryaragisereye umukobwa ntazinga imodoka yapfuye gute, abona umenga imodoka yiwe yapfuye ntazingo vyagenze gute. Pine ryaragiye agere muri ragenda hari imodoka yapfuye inyuma ihitira ripisura itaribonye. Umuzehe yarari mu modoka arahitara ripisura umukobwa, imodoka yaciye abona igiye kubera rya pine niryo ryafashe, ryari ryayifashe no modoka. Umukobwa byaramutangaje cyane. Ipine ryarahagurutse, ryagonzwe ryumva rifise n'umujinya mwinshi cyane, ryaciye rifata kwihorera no kugisiga igikona ryarimwo rirabona, rica rirakoresha imbaraga zaryo, rica rihapfa rigitobora umutwe ragitambuguranya. Kinino pine nirigome ryaciye rifata ritangura kumotegwa handi wa muzehe yagenda, ritangura kumukurikira kugira rishobore kwihorera. Umuzehe yari yaje gutelefona, yabonye ipine ntiyagitaho, yibaza ngo ni pine risanzwe. Abona ipine rimwe ratetemera kumbe ntazi ko ipine ryatanguye gukoresha ingufu ryazo. Ipine ryarakoresha ingufu rihita ritobora umutwe wa muzehe, umutwe uhita uravaho. Rino pine ritangura kwihorera. Rino pine ryashise riguma ribyimotereza aho wa mukobwa yagiye araca, iragenda cyane menya ko yagiye kuri hoteli ira ahantu, rica ragenda kumurunguruka. Yabonye umukobwa arimwe aroga, ribona umukobwa ni mwiza, rino murabaraba. Umukobwa yibajije, yaciye afunga, yibajije ko yari yibagiye gufunga. Ipine ryarasubiye inyuma, rica ryongera ririnjira nyene kugira rigende rizira muraba, riraba naga televiziyo, ryinjira ryamira no ku butanda. Bugeye mu gatondo umukozi akora ngaho yarinjiye asanga televiziyo iraka irimwe iriyatsa, arabona ibintu byose byabaye nabi. Agiye muri dusha cabona ipine rimwe riroga. Byaramutangaje cyane, yibaza ko ari umuntu yaraye muri kino cyumba yashizeho iryo pine. Yararakaye cyane, ipine aragenda terera hasi. Bino bintu biti babaza ipine ntabwo rishaka umuntu arimenyera, akamenyero nkene nako nikarishaka. Ipine ryaciye ginjira mu nzu, kano gahugu karaje gasanga kanyire akana kanyiri hoteli karaje gasanga ipine ririkomeye, kagenda kabwira so we ariko so we yarakagaye we genda uzanira amatabana ndabona umengo utanguye kunsumbuwa. Ipine ryanije kumbe gishe wa mukobwa umwe yariterera hanze. Ipine ntabwo yigeze rigenda, yaheze riza rija muri piscine rigenda koga. Kakana karaje gasanga wa muhudumu umwe akora muri ya hoteli yamaze gupfa. Karahamagaye polisi nari gatangura kuvuga ati niri pine bagenda hahandi muri piscine, ariko yisowe nta mwashaka bashaka kuvyumva, ntashaka kumva yuko ipine ari ryo kwica umuntu. Kuri ivyo rero na polisi yavuze ati we wa mwana w'ibyo urakomeye. So we yatanguye kurakara avuga ati wabone we no gukubita, genda hariya. So wiwe aca turajya pine arariterera. Rino pine bararisuzuguye cyane, ino pine ryanga umuntu risuzugura. Wa mugabo yagiye kuganira n'umupolisi so wakakana, ipine ryahise rimukubita umutwe n'umupolisi abimona. Umupolisi yahise abona yuko ipine ari ryo ryicanye. Ipine rikufise ibibaraga rikoresha imbaraga nyinshi cyane. Ipine ryahise rigenda kuri wa mwana, ariko uri umwana ntazi yuko so wiwe yamaze kwicwa na rino pine. Rino pine yatanguye kurituka iki ariko ipine umwana yamenye ko so we yapfuye, tangura avuga ati ipine ryagiye mu muhanda ryagiye. Abapolisi batanguye gukurikira ipine, ariko mu bapolisi bakurikiye ipine ryahise gicumwe. Ipine riguma rigenda, ipine ryaragiye ribona hari umugabo arimwe araturira amapine yandi, ritangura kurakara rivuga ati mpaka tuzokwihorera nta mpamvu yo kuza muradote. Ryavuze ati nzokwihorera ku bw'abagenzi bacu. Imibiri y'abantu bapfuye yatanguye kuziraboneka mu muji. Abapolisi batanguye gupanga umugambi kugira barabe yuko borifata iryo pine. Baciye bazana umukobwa bambitse urusasu urubomu, n'umukobwa asa nka wa wundi rya pine ryakunda. Kuri ivyo rero ipine ryarasohotse, yibaza ngo ni wa mukobwa, ariko ipine ryaramugeze imbere, ritangura kubona riramenya yuko ari agapupe bashize ngaho, ryahise rigaca umutwe. Hanyuma ricagisubirira mu nzu. Abapolisi babonye umugambi wabo upfuye. Umupolisi umwe yaciye arakara nta mpamvu y'ipine kujya rica abantu. Uyu ndi mupolisi baje ngo umuntu agiye kwiyahura, ariko umupolisi yagarukanye n'ipine yaritataguye nta mpamvu y'ipine kuza rirasotora abantu. Abapolisi barikaza, abapolisi bahise bagenda, ipine bamaze kurishira hasi. Ariko hetse kanya hari agakinga kavuye mu nzu.
uruho yijyapina yinjiye muri kano gakinga. Ubu kano gapine niko kameze nk'iki. No mugabo yatanguye gusaba imbabazi ati mbabarira ariko yakinga yahise rimuri puru mutwe. Muri ivyo rero ryapine roho yaryo yimukiye mu gakinga. Sinzi ko bino bintu bashobora kuvyica. Amapine yandi yatanguye guhaguruka. Amapine yo mu gisagara yose arahaguruka. Ubu rero amapine yo mu gisagara yose agiye kwihorera. Nta mpamvu yo kuza barayafata nabi. Uzurasanga bayagenderako. Kuri ivyo amapine agiye kwihorera. Cyo kubwira cyo ntiwibagire gukora subscribe, like na share kuri no muga gwacu. Burundi movie recap kugira dushobore kuzaturira ifilme zikaze nk'ino ukuntu bibona amapine burya agiye kwica abantu. Bye bye. Karibu kurubugara wacu Burundi movie recap wibagi. Gukora subscribe na like na share. Karibu kurubugara wacu Burundi movie recap wibagire. Gukora subscribe na like